Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. No musi w'amakuru tutanguye kuri uyu wa Mungu, turi kw'itariki ya 14 kwezi kwa kane 2024. Turabahaye kaze aho muherereye hose, abari mu Burundi mu bice bitandukanye, abari i Bujumbura, abari i Gitega, aho ni mu bisagara bibiri, ndetse hari n'imigwa mikuru yompi y'Uburundi wa politike ni Gitega, ubudandaji ni Bujumbura. Turabahaye kaze nimuze gucikwa, n'abandi bari mu ntara zigiye zitandukanye hirya nino mu Burundi, namwe ntimucikwe. Turamutsa kandi abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi batwumviriza. Turazi ko rero hari benshi badukurikira bari ku mugabane wa Afurika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi badukurikira bari ku migabane ya kure nka Amerika, Canada, ku mugabane wa Amerika mu yepfo, abari Buraya, muri Aziya, Australia n'ahandi henshi hagiye hatandukanye tutadondaguye. Ntimuze gucikwa rero n'aya makuru tugiye kubahereza, ariko kandi turaza kwibanda ku nkuru zitari nziza kandi zibabaje. Turaza kugaruka kuri vya bibombe vyoba vyaraturitse ejo ku Musaga, ndetse bikaba vyaraturikanye akazu ka Regideso. Ibiboneka rero nuko hari aho habuze amazi ndetse n'umuyagankuba. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye n'amakuru mashasha. Turaza kugaruka kandi ku nkuru itashimishije abarundi benshi bagiye batandukanye, kuko mu nkino z'isi z'abanonotsi Paris 2024 Burundi buzeseruka mu mwambaro w'imfashanyo. Muti vyagenze gute? Abakinyi b'u Burundi boba barabuze impuzu, abenshi kuri Twitter bakaba barakaye bakavuga ko hesha iteka igihugu. Navyo turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Turaza kuja kandi muri Febabu, inyuma yuko ishirahamwe rya Febabu ryahagaritswe na FIBA Afrique nk'uko biri mu rwandiko rwarungikiye Febabu, bivuze ko basketball mu gihugu c'u Burundi yoba yarahagaritswe. Turaza kubigaruka kuko hari benshi bariko baratanga imihoho. Tukaza no kugaruka kandi ku yariko haravugwa mu gisata c'ubutungane no mu bindi bigiye bitandukanye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Tutari twagera kuri iyi nkuru y'ibombe yoba yaratezwe na Red Tabara mu kazu ka Regideso, tubabwire ko mu nkino z'isi z'abanonotsi Paris 2024 Burundi uzoseruka mu mwambaro w'imfashanyo. Biri mu kinyamakuru co mu Bufaransa Le Républicain Holland. Uburundi rero buzokwitaba iryo higanwa ata amasezerano ufitaniye n'ishirahamwe na rimwe ryambika abanonotsi. Niyo mpamvu akarere kitwa La Moselle ko mu gihugu c'Ubufaransa gasanzwe ariko kazokwakira umugwi useruka Burundi, kafashe ingingo yo kuzoterera impuzu zo kwambara ku Burundi. Bamwe bati ntibihesha iteka ku gihugu. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cane cane kuri X yahoze yitwa Twitter, abarundi batari bake baragaragaza akababaro kubona ishirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi CNO rirongowe na Lydia Nsekera rinanirwa kurondera no kureba amasezerano n'ishirahamwe ryambika abanonotsi b'ibihugu, maze ngo abanonotsi bagende bashajije n'igihugu cihe agateka. Bamwe bati birateye isoni. Mwamenya ko hasigaye amezi 3 ngo inkino z'isi z'abanonotsi Jeux Olympiques de Paris zitangure. Kugeza ubu rero ntiharanamenyekana abakinyi bazoserekera Uburundi, n'imyiteguro ntiratangura. Benshi bakavuga ko rero biteye isoni ku gihugu c'u Burundi. Tugarutse kandi muyavugwa mu mutekano, ubwo mwanabibonye hari bimwe mu bimanyu vya kakazu k'umuyagankuba ka Regideso ko ku Musaga n'ivyarimwo vyoba vyasenyuwe n'ibombe y'abarwanyi ba Red Tabara. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntaco iravuga ku vyatumye ako kazu gasambuka bigahitana n'ivyari iruhande yako, harimwo n'uruzitiro nk'uko biboneka aho kuri aya masanamu muriko murabona muri ekara zanyu. Ariko kuri wa gatandatu ishirahamwe Regideso ryatosohoye amatangazo abiri, rimwe rivuga ko kuronka amazi bizohungabana muri ino minsi mu gisagara ca Bujumbura. Itangazo rya kabiri naryo rivuga ko mw'ijoro ryo kuri wa gatandatu rishira uwa Mungu kuronka umuyagankuba biza guhungabana makaritsiye ya Gasekebuye, Kinanira ya gatatu n'iya kane, Kinanira aho n'igice ca Kinindo yo mu Burengero hamwe na Kabondo yo mu Burengero. Hose rero ishirahamwe Regideso rigasigura ko vyatewe n'ibikoresho vy'umuyagankuba vyagize ingorane, ariko kandi nk'uko ico kinyamakuru Le Mandat kivyandika, ni naco cane itangaje iyi nkuru,
n'ibindi bimenyesha amakuru bikaba vyakurikiyeho bivuga ko Red Tabara ariyo yoba yateze ibombe mu bice bitandukanye harimwo n'ako kazu ka Regideso, bikaba rero biriko biragira ingaruka ku benegihugu basanzwe bakoresha serivisi za Regideso. Reka rero tubabwire ko muri Febabu ubwo twagiye mu gisata c'inkino harimwo irindi tangwa ry'imihoho ryagaragaye. Beri Herve Dushime arongoye mu rwi ujejwe gutegura mahiganwa mw'ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi Febabu, akaba yahejeje gutanga imihoho ni nyuma yuko iryo shirahamwe ryaraye rihagaritswe na FIBA Africa nk'uko biri mu rwandiko rwarungikiwe Febabu kuri uno wa 12 Ndamukiza 2014. Ivyo vyose rero bikaba vyaje ikurikira ikete rya Febabu yandikira amashirahamwe mpuzamakungu ya basketball risaba ko umugwi wa Dinamo BBC wari witabiriye ihiganwa rya BAL4 wokwemererwa gukina iryo higanwa wambaye ivyambarwa bitariko ikimenyetso ca Visit Rwanda. Ni mu gihe urukino rwa mbere uwo mugwi wa Dinamo wari wakinye mw'iryo higanwa wari wafutse ikimenyetso ca Visit Rwanda ku vyambarwa vyabo bivuye gucuka kibi kiri ku migenere y'Uburundi n'u Rwanda muri kino gihe. FIBA Africa ikaba yaciye itera impaga Dinamo kubwo kwanga kwambara impuzu zisa n'abandi bari mwihiganwa. Beri Herve Dushime mu rwete rwiwe akaba yamenyesheje ko nk'umwe mu bariko baratwara ubwato bwa basketball y'u Burundi ategerezwa gusimba akabuvamo mu gihe butanguye gutwarwa n'umukuba. Akamenyesha kandi ko ibihe agezemo mu bijanye n'amashuri yiwe bimusaba umwitwarariko mwinshi n'umwanya munini ku buryo tubifatanya n'amabanga yari asanzwe ajejwe. Dushima ati nifatanije n'ishirahamwe Febabu mu ngingo zose nziza canke zibi zafashwe igihe yari muri komite nshingwabikorwa vyayo. Myaka 25 Beri Herve Dushime n'umwe mu rwaruko ruriko ruratera imbere cane mu nkino, aho hambavu yo kurongora umugwi ujeje gutegura amahiganwa muri Febabu sanzwe ari umwe mu bahagarikizi bemewe mu nkino za basketball na handball mu gihugu c'u Burundi. Tanga imihoho rya Beri Herve Dushime rije nyuma y'abandi nka Ahumani Nisabwe yatwara igisata co kumenyesha amakuru hamwe na Mugisha Yusuf na Randiri niyo nkindi bo mu bisata vy'ubutunzi n'inyubako batanze imihoho imbere yiwe, mbere bakaba barabaze no gusubirizwa. Mu makuru havugwa mu gisata c'ubutungane tuje Makamba, sentare nkuru y'igihugu y'Imakamba ishashe mu manza z'ikibiriraho yaraciriye kuri uyu wa gatanu Samson Simbaragiye na Protais Habonimana ko bo ku mutumba wa Gatabo komine Kayogoro gufunga imyaka 2 n'ihadabu y'ibihumbi 50 y'amarundi no kuriyendesha ijanye n'ivyononekaye mu bijanye na rusansuma y'abenegihugu buraro burimye n'ubworozi bagiriye icaha co kugarariza no kubuza ibikorwa ca leta kijanye na rusansuma y'abenegihugu buraro burimye n'ubworozi. Cariho c'umushikiriza amanza kukira sentare nkuru y'igihugu y'Imakamba yamenyesheje sentare ko ico caha bagikoze ku w'Imana igenekerezo ry'indwi Ndamukiza 2024 nk'igihe c'isaha 4 zo mu gitondo, igihe wariko rasansuma ari kumwe na Nyumbakumi w'ako gace yari ageze ku kazu k'idandazo ka Protais Habonimana. Bo uko ari babiri rero Simbaraki na Habonimana baciye babuza umukozi wa rusansuma gukora babanje kumukubagura. Abashengejwe rero bakaba baburanye bemera icaha bavuga ko babitumwe n'akaboregwe. Cariho c'umushikiriza amanza rero akaba yasabiye gufungwa imyaka 5 no kuriha ihadabu y'ibihumbi 100. Nayo umushingamanza wa leta buranira ibiro bikuru bijejwe rusansuma Jean Claude Sinzobakwira rero yasavye ko ibiro vya rusansuma vyoronswa indishi ijanye n'ivyononekaye ingana n'amafaranga angana n'imiliyoni 1,278,250 y'amarundi batayatanze bafunga umunyururu w'agatsinde kari imyaka 7 n'amezi 6 bongere bayarihe. Urubanza rero rukaba rumaze kuva mu mwiherero. Samson Simbaraki na Protais Habonimana baciriwe gufunga imyaka 2 umwe buri hadabu y'ibihumbi 50 badatanze iyo hadabu bafungwe amezi 3 bitaye ko urubanza rwaciwe rwandikiwe mu kinyamakuru ca leta kugira ababisoma bose batinye kuburabuza igikorwa cose ca leta
bace bagera ko batanga n'indishyi ijanye n'ivyononekaye ingana n'umuriyoni umwe w'amafaranga y'amarundi. Batayatanze rero hafatwe ivyabo, vyaba ivyimuka n'ibitimuka biciye uwo muriyoni umwe. Niyo nkuru rero yariko iravugwa mu gisata c'ubutungane. Reka rero tubagezeho n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko tubibona mu kinyamakuru magazine Jimbere, nabo bashikiriza inkuru zitandukanye bagira bati mu Burundi haracariho intambwe kugira ngo igituntu gituzwe burundu. Ni ivyavuzwe kuri uyu wa 11 Ndamukiza 2024 mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bubicishije mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara z'imibembe n'igituntu batunganije uruganda rwo guhimiriza biciye ku bamenyeshamakuru bari mu nyubako za Pili Hotel mu gisagara ca Bujumbura. Mu cigwa yatanze Paul Ntisinzira ajejwe kumenyesha amakuru muri uwo mugambi yamenyesheje ko ibijanye no gupima iyo ndwara y'igituntu bikigorana kuko ibigo bipimirwamwo iyo ndwara ari 220 mu gihugu cose, nayo abaganga babinonosoye bakaba atari ikirenga. Abahari nabo ukazasanga mu gisagara ca Bujumbura gusa. Ikindi ngo ibikoresho vyo gupima hari aho usanga bidakwiye canke ntibishobore gutora indwara vyoroshe. Joseline Nsanzurugezi arongoye uwo mugambi akamenyesha yuko ku biharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryategekanya ku botorwa indwara y'igituntu mu Burundi umwaka wa 2023 habonetse ibice 61 gusa. Ivyo rero ngo bikavana n'ukuntu usanga bamwe baja kwa rumenyi, abandi nabo bagatinya ko bohava bakomerwa mu gihe usanga barafashwe. Naho biruko Joseline araremesha ko indwara y'igituntu ari indwara ivurwa kandi igakira, ari naco gituma ata n'umwe yategerezwa kwikumira mu gihe ayirwaye. Tubibutse ko uruganda rwateguwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe indwara y'igituntu, ukaba usanzwe uhimbazwa igenekezo rya 24 Ntwarante uko buri mwaka utashe. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira aya makuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'izindi nkuru tuza kubagezaho. Iyi ni Imbonesha kure Hejuru TV, fyonda kuri subscribe n'ibikoresho y'ITB y'icongereza n'ibikoresho y'igifaransa fyonda handitse s'abonner. Iyo fyonze ko turonka amakuru yacu n'ibiganiro uri mu bambere aho uherereye hose. Rero ntuze gucikwa n'izindi nkuru zitandukanye tuza kubagezaho kuri uyu wa Mungu. Imana ibahezagire.